bitandukanye canumva ijwi kujyo byari byo kurota canumva ijwi rimbira ni wewe ifo kuririmbira Imana ahubwo nkeneye ko kira muntu wese aza kumenya Moses Brown n'umuntu atari bwigere yumva izina Moses Brown agiye kumviriza indirimbo zanje yumvi aho Moses Brown yavuye izijya ndirimbo azumviriza hamacha amenya Moses Brown wubu so niyo mpamvu zijya ndirimbo sinshobora kuzifuta so kenshi sucanga usanga ngiye gusenga nko muri eglise ugaca usanga umupastor so aranenza urutoke avuga ni wewe uririmba indirimbo zuko nuko ariko hari igihe uzuririmba indirimbo z'Imana. Ndabaramukije bakunzi bandaha TV muraho murakomeye kuri micro ni Katia Benita ku cameraman nawe ni Dosia ndatumira umuntu wese ari ryambere abonye kino kiganiro ku ino channel yacu ya YouTube kugira subscribe no gufyonda kuri kajya gakengeri kugira abone ama notification hama aba wa mbere mu kuronka ibiganiro byacu tudatevye uno munsi turafise umutumire wacu twamugendeye dushaka tuvugane bimwe na biriya kuvyerekeye career yiwe y'umuziki ndeka ndamuha umwanya yidondore anabaramutse ndakuramukije na jewe murakomeye ndashimana murashobora kwidondora abakunzi bandaha TV muri bande okay nitwa Moses Brown the voice of the Lord ariko benshi bari banzi nka Moses Brown the voice killer ya ndumuririmbyi w'umurundi. Okay, ku mazina wahawe n'abavyeyi ninde? Amazina nahawe n'abavyeyi banje nitwa niyo kwizera Moses. Ndazi kuri muririmbye mugasinze ati wahereye he? Watanguye ryari bimeze gute? Mu gutangura kuririmba natanguye muri Sunday Eglise Pentecote koko so niyo nakuriye. Niyo natanguye no kumenya no kuririmba nk'ikirimba makorari y'abana. Hama ndabandanya hama 2014 change ndakuyandikisha muri Premisic nyakanisha muri Premisic ndapasa ndaserukira intara ariko so jewe nsanzwe navukiye ngayi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura ariko nagiye guparticipa ngiye kuyandikisha mu Rumonge kuko Bujumbura naratinya sana kubera hari abantu bazi kuririmba cyane basamata larenze je change ndakuyandikisha mu Rumonge ngiye kuyandikisha mu Rumonge cambo wa kabiri ndaserukira intara ya Rumonge hama mu rusengero aho nasengera Eglise Pentecote ngakunahangwa byari en direct bamaze kumbona baca barantaramura baranyirukana muri chorale bamaze kunyirukana muri chorale shavuga nta yindi shwa nokora ncanangura kuri indirimbo za secular indirimbo zo kuririmba abakobwa ndagukunda ibintu byuko ariko mu nyuma ndicara hasi ndiyumvira ni so why inongabirano yanje noyikoresha mu gutazira Imana so rero niho okay no but banyirukanye mu rusengero kansubira nyuma banyirukanye mu rusengero 2018 canda sohora indirimbo akaririmbo ka mbere ndagasoye abantu baca batangura kumenya gutyo nka Moses Brown ndakora hama 2020 muri December so niho naciye nakiraga kiza mvuga ni so why inongabirano yanje ntoyikoresha mu gutazira Imana so rero niho naciye nakiraga kiza ndabatizwa ubu rero novuga ko ndi Moses Brown aririmba indirimbo zihayagiza Imana ya. Okay, merci. Tukiraho nyene umaze kwirukanwa mu rusengero muri Pentecote est-ce que wabandanye uhasengera canke kuba warirukanye mu rusengero byarakudekohaje uvuga ati puisque banyirukanye nta c'est pas la peine yo gusubirayo même gusengerayo bisanzwe kuvyerekeye watubwiye ko le 25 batijwe warabatijwe wasubiye muri Pentecote vyagenze gute? No so ari kibazo warumbajije ngo igihe banyirukana muri Pentecote ko naciye mbandanya nsengeraho ariko siko vyagenze bamaze kunyirukana kuko sinari mfise agashavu mvuga ni none nogenda gusengaho kandi gute wayi so naciye ndahatoka nangura gusengera kuri Vivante kuri Vivante ndasenga hama sinabandanye kandi kuri Vivante ncamva kuri Vivante njange nanga kuri Bomberge bya bintu byuko ya ariko ahantu nabatirije ni Eglise yitwa Synagogue Church of Jesus Christ ringa mu Cibitoke kuri 5 ni yiratuma umugenda ku ma Eglise atandukanye genre na stabilité wari ufise. Okay so ikintu cyatuma ngena ma Eglise atandukanye ni kubera nyene so nagenda nimuka
kandi nimutse ahantu hari eglise hose nibaze ko Imana ibihari urabyumva so naca marura ama déplacement ama arena retour ibintu byo kuncavuga ni hakuno ngenda gusengera hariya kuri ifo kunsengera ngahanyine ahanyene ndi hafi na eglise Moses Brown the voice of the Lord yeah mushasha donc ni na account yawe ya YouTube barahinduye izina yego none zijya ndirimbo za kera ubu uvuga ko utazi uririmba indirimbo zo gutazira Imana est-ce que zijya ndirimbo za kera uzozifuta kuri YouTube kubera iki waprefeye kuvuga ati ubunye ndahinduye izina the voice killer na the voice of the Lord ni iki cyatumye uhindura okay ikibazo cya mbere mbaje ni so ko ninje kurima indirimbo za gospel music siga ndirimbo nasohe za kera ko nzozifuta so uraje jewe na Moses Brown so ivyo bintu abantu benshi baramaze kubimbaza abamenyesha makuru benshi baramaze kubimbaza abantu bamfana benshi baramaze kubimbaza ariko jewe ziga ndirimbo kuzifuta subu ari ahubwo nkeneye ko kira muntu wese aza kumenya Moses Brown n'umuntu atari bwigere yumva izina Moses Brown agiye kumviriza indirimbo zanje yumvi aho Moses Brown yavuye izijya ndirimbo azumviriza amacha amenya Moses Brown wo so niyo mpamvu zijya ndirimbo sinshobora kuzifuta ahubwo zizoguma muri account yanje ya YouTube kubera umuntu azokumva indirimbo zanje par exemple indirimbo izo muhezagira yayikunze amacha yumva aho Moses Brown yavuye na Moses Brown wo ya okay hama waratubwiye ko wabatijwe ntihenze umengo batijwe kuri Noel kuri Noel warumaze kingana gute uri muri iyo sengero ryatumye iryo wabatijwemo kuko hari indirimbo ndagukumbuye ya 2 mois igiye kuri YouTube wayisohoye en même temps usanzwe uri uko bigira ibyo kubatizwa Jean okay so urazi igya ndirimbo nibaze ko mu kwiga igice naraciga urabyumva ariko ni vya bintu byo kwiga igice ariko binyegeza so umutima umwe ukubwira ni ifu gukizwa ubundi ko byumva ya amaduti yo gukizwa kizwa nukizwe aho so ariko zijya ndirimbo zose nasohora nazisohora nsengera hariya me ni byari bya bintu nyene byo kwinyegeza ko abakristo bahajya nibamenye ngo ujya muntu aririmba ibintu byo ariko so igihe byashitse mvuga ni vraiment ubu ndabihevye so narayamye kuko mama wanje n'umusenzi cyane kandi kuva kera mero wanje akunda kumbwira ni wewe naho uririmba izo ndirimbo uririmbira abakobwa ngo ndagukunda ibintu by'ukunuko ariko icyo meje cumenye ko wewe hari igihe hari umunsi n'isaha uzohinduka kandi uzoririmbira Imana kandi indirimbo zawe uzoririmba zizohezagira abantu benshi so ariko jewe ibyo bintu byose arabimbwira ariko narakunda kubipinga genda shareka kunkoroga ibintu by'uko genda ko so kenshi so cyangwa usanga ngiye gusenga nko muri eglise ugaca usanga umupastor so araninzura urutoke avuga ni wewe uririmba indirimbo z'ukunuko ariko hari igihe uzoririmba indirimbo z'Imana nkabipinga ibintu by'uko kandi no mu muryango wanje benshi barakije bakabimbwira ariko nkabipinga ariko no kubira ko vyabaye nk'indoto nari ngiramye umunsi umwe canumva ijwi kujyo byari byo kurota ncanumva ijwi rimbwira ni wewe ifo kuririmbira Imana kandi utaririmba Imana nta hamwe uzofushitse kandi nta kintu na kimwe cyawe kizofa gishitse mu migambi ndavyumvira imiso sinjyaminga mu ndoto iyo ndoto mbaze kuvyumva ku misi yose indoto ziguma ziza cabwa ni batsoje muri no mwanya indirimbo zo kuririmba indirimbo abakobwa ndabukunda ndazihevye ifo kundirimba Imana ariko muri ico gihe cyose nasore zijya ndirimbo na uransengera kuri Eglise Pante kuri Synagogue Church of Jesus Christ ariko sinari bwabo mu Kristo ukuriya hariyo indirimbo nta wundi mengo nayumvise Jojo hofre ni muri cantique biteye ko bikurikiranwa nibyo na constat wanje nagize nuko Moses Brown afise ukuntu indirimbo za kera z'abandi yasubiyemo akora amakava siko byagutuma Moses Brown yafise ubunebwe bwo kwandika est-ce que Moses Brown byari bimeze gute genre nijya ndirimbo irevwe irahezagira ijya nshasha ijya y'Imana yo muri cantique mugabo urumva nk'utanga yumva ijya hariyo n'izindi ndirimbo zigenda kujya nyene rero hari ikintu gishobora kutamotiva umuntu avuga ati none kujya imeze nka ziya zindi zisanzwe mugabo yinjira en profondeur ivyo uraziko bidashobokera benshi nikiye rero umva ikibazo canje ni kubera iki umera nk'usubiramwo okay so jewe cyambere na mbere abantu cyo bomenya ko Moses Brown
ko azi kwiyandikira urabyumva kandi cyane kandi gose so urazi mu gusubiramo indirimbo y'umuntu uba wayikunze okereka bansi ninje muri za ndirimbo za sekera na ndirimbo so ziya ndirimbo kuzisubiramo nazisubiramo bivanye kuko soje kera ziya ndirimbo nazisubira bivanye n'ivyo n'ivyo nari ndimwe avuga ni ino ndirimbo n'ivyo ndimwe birajanye ngaca ndayisubiramo ariko nice ariko si kuvuga ko ntazi kwandika ngo basi ibyo nari ndimo ngo ndafate nandike no but ibyo nari ndimo vyajana n'ijya ndirimbo kaje usanga ndayisubiyemo kandi nayisubiramo kandi ndayisubiyemo abantu bakaca bayikunda Amerika nsubira muri no ndirimbo ngo nta wundi so nta wundi kajya ka refre n'ivyo nari ndimo kurabyumva kuko okay ivyo Moses Brown wa 2018 2020 2019 si Moses Brown 2020 kurabyumva so nari yumviriye ncavuga ni reka nandike refre ama ncavuga ni hakuno kuyigira ngo niko ndandika refre reka mfate ijya refre na wundi yo muri kantike ndayishiremwo hama ayandi majambo acaba amajambo ni kwiye mu muti vy'ivyo naciyemo ya yes ubu uri muri imvya gospel yes donc nk'ubu unyavuze ati turagutumiye muri pamoja uzokwitaba yes erega abantu muri pamoja sinoreka kwitaba kuko so bajya abantu baba babiteguye n'abantu bizera Imana kandi abantu so babatega ibintu bihagize Imana ya okay ni iki Moses Brown dutegura mu 2021 uricare mu gishasha turakwiteze nk'umuririmbyi mushasha wa gospel aje tuzaniye bishasha est-ce que uzobandanya ukora kuri ujya mu rindi wari usanzwe ukora mwo auparavant nka kujya ukiri mu ndirimbo ba tuziti zisi zayagize Imana bizokwama yemeze ko uzokwa udufiti hariyo album uri kurategura indirimbo zishasha bimeze gute so jewe kugiye kuruna ora nkora kera nkikirimba amasekera so ni bavuga ko ari byo nzokomeza nkora nizi ndirimbo za gospel uko nyene hama ikintu cyo kuvuga ama album jewe vraiment icyo nabwira cyo nta sinitizogira album ahubwo nkeneye ko so kujya kuna abantu bari banzi mu ndirimbo za sekera nkeneye ko kuko novuga ko nangwi A0 mu ndirimbo za gospel ko hari abantu batazi izina Moses Brown nzosora zinjire mu bantu mu mitima hamaze maze kwinjira mu bantu mu mitima maze kubona ko namaze gufatisha abantu bamaze kumenya Moses Brown nk'icare mu gishasha hama niyo nzoca menya ko nzoca nkora album ariko muri uno mwanya nta bintu bya album mfise sinani ko ndabifise muri mind yanje Moses Brown apa yo kuba uri muririmbyi ukora iki mu buzima busanzwe okay je apa reko muririmbyi nsanzwe ndandaza imuzu kandi nkaba ndumuririmbyi kandi no mu rusengero aho nabatirije ndumuririmbyi muri urwo rusengero muri Scos Ministry hama nkaba ndumurideri mu rusengero ya nk'akajambo utekereye abakunzi bawe nk'akajambo utekereye abadukurikiranye akajambo no kuri twebwe twakugendeye nk'akajambo kanyuma nako bakahe okay ndashimiye cyane mwebwe mwaje kungendera aho muhira kumutakura kujya gatatu Ndaha TV murakoze cyane kuba mwanyiyumvira mu bandi baririmbyi bose hama nka komeza ndababwira abafanzi banje kukungine bora bansupporting kera bakomeze bansupporting uko nyene hama bagende mo kuri channel ya Ndaha TV bagire subscribers hama kuri babandanye babona ibiganiro byanyu hama bagende no kuri channel ya Moses Brown the Voice of the Lord bagire subscribe hama babandanye babona ibikorwa byanje ya bakunzi ba Ndaha TV nanje ndabasezeye ndabaha rendez-vous ku kindi kiganiro gikurikira tuzokora hama ahasigaye ndabatumira cane ndabinginga ndabasaba kugira sabone canke subscribe ugafyonda no kuri kajya gakengeri kugira ubandanye ubona kugira ubandanye uronka ama notification nibiganiro bishasha by'iwacu ahasigaye imani bane namwe ciao